Kalimba, oh, kalimba ukungunda my love nibavyumva ni vyiza ko umuntu aguheba akagenda mugabo icizo wamukoreye hako azoguheba ari kibi wamukoreye nize ku YouTube channel yaje kugaragaza ukuri guhagaze hagati yanje ni yahoze ari management yanje ndazi ko abantu bavuga nk'abacometswe mama bagiye mbira tawe uri kwandika indirimbo wisungiye ntago nandika kuva kuri Sinigera nta ndirimbo nimwe ndigera nandika mbira tunumwana icisha bugufi maze yicisha bugufi kweli oya jencha bugufi sinicisha bugufi mugabo ikinyamukuru uwo nkunda yasokoje neza musisi ngyama indirimbo mba nifuza gusohora kuzisohorera ngaha biriko bira Hello my mutima Uja nari ngukumbuye Dabaramukije amahoro himana abane nawe. This is Major Talent TV. A bomb pomsi a bombardimenti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the year in the one and special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I desire. Pick your own drums and go after them. So that one day when it starts reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Urabizi wamaze kuganiriza mu bwami bwa Major Talent TV. Nyamuneka ndakwibutsa akantu gato. Niba utaratuna subscribe, it's your turn. Iki nico gihe ni nako kanya. Ni byinshi utazi, ni byinshi utamenye. Ugomba kumenyeshwa na James Bombardment biciye kuri Major Talent TV. Hello my mutima. Ndamuvuga izina canke iyo ndirimbo yonyene ndazi ko atari ubwa mbere uyumvise. Ndazi ko utarayumva na hano na hamwe. Kubera ikiha trending sana mzee. MB Data Boy vipi bro? Safi mzee. Urameze neza. Ndameze neza boss. Yeah. Uramubona ariko MB Data namuze mu bwami bwa Major Talent TV. Yambaye bring kama star mzee. Yeah. Neema kwa Mungu niga. Yeah. Nugumubria wallahi mzee. Ndashima tu. Yeah. Eni MB Data none tubaramutse abakunzi ba Major Talent TV ariko badukurikira aka kanya. Na way. Uramwumva ariko ntaraja kure. Nawe cyane akuga je mbida tumusumwe je nzohava ndamwitwa creator kwa n'umuntu afise azana ubu creation bwinshi cyane bugiye bitandukanye haba mu ndirimbo haba mu matitre haba hehe nawe here ngo kaje gutega mze bo uko kaje gusa kaje gafise cyo kagamije yani kuvuga karaguhamagarira nawe we ukwasho kuba yatemba data urashoboye nange ugati nawe urashoboye ya nawe Hello my mutima twagiye mzee Hello my mutima burya nari nkukumbuye uvuga kugukumbura inuntu yari mukunyica mama nakigora nk'ifaranga ryatumye nja kuraho nakubona nama kumavisa bimana ubuko turi kumwe n'umunyenga no kalimba oh kalimba ukungunda my love nibavyumva nawe isi kalimba shana hauze gatunagomba muririmbye ariko MB Data ni MB Data Boy afise creation nyinshi zigeze zitandukanye manze ndakubwire dutanguriye kuma titre yiwiwe uzawumva ngo kalimba rero ngo byagenze gute kalimba mbeho bisigura ngo kalimba naka bakoresha kameze nk'ikembe ni kuvuga gafite ama melody kujya kwintuze kujya kwikembe kuvuga muri Tanzania muri Kenya mu bakore mu muntuze mu Buganda ni bakoresha bakora nk'ubuntuze bunini menga babwita marimba hariyo marimba na kalimba ngira niko babwira no kuvuga barufite meze nk'imbombo filimi ku bukoni ibi nkuko kwa microphone ari hanini bagakubitako bukavuza ama melody kujya buntuze kunze kubwumva ego no kuvuga nashatse kuvuga ko urukundo rwanje kwa twadukumburanye savide umunezero dufise muri ako kanya uburyo turyoheranye muri ako kanya ewana ni nka melody zakajya kantuze ya kalimba uca wikulana na Beshu Bebe kubera kimuse Beshu Bebe hujya ngo byagenze igituma ari Beshu Bebe ni kurenge nari Beshu Bebe ko ibyabaye nivyo byategerezwa kuba ntaco twari guhindura mu kuvuga je Beshu Bebe sinenda muzi mugabo namumenye kubera ingabirano yiwe vraiment ahari ntacika intege akomeza akore kuko ikintu cyambere gikunze kwica abantu ngo ntibashoye kugushika ku kintu bagomba gushika cyane bashoye kugera ku kintu barabari hari nk'ihangiro nuko badakurikiza ihangiro ry'ikintu bateguye ya
Jemba numva mengo numubaze yumbidatsa basi atubwiye impamvu basi zitatu yatubwiye icambere ko ari kuba umukobwa bakoranye indirimbo Kalimba ko afise ingabano idasanzwe ariko ikintu cambere cyatumye yumbidata yumvira gukorana na bebe beshu ngirandibaza muramuzi kundirimbo zigeze zitandukanye tubwiye ibindi bintu bibiri wamubonye ko kubera kugira ngo ukorane collab n'umuntu cyangwa se wiyumvire kumukoresha indirimbo mukorane mushe ivyumviro hamwe nuko uba wamubonye ibintu byicane bigiye bitandukanye tubwiye bitatu basi bo ico gihe twari muri studio Brana book in the studio avuga ati ejo zoje muri studio ndagenda ndabwira Affecta dukore beat turakora beat wazar turakora beat nyene ko nkunda ibyo dukora na Affecta turahanahana nyene ati nakanaka koja mwumva akatugashize niko bigenda usanga indirimbo imeze neza rero bice bisaba ko ndamugira ati none ubona gute nta mukobwa ufise ngaha atazwi twoshoye gukoresha acambara tereka twumvirize muri abo bose bari ngaha bagenda turumviriza ndavuga ati uyu ni bo jeno uyu ni bo bose bari bameze neza mugabo ndavuga ati aha ni bo aha ni sawa kabisa wana acana bati none nimero ya telefone cha turamutelefona Affecta arankundira kabisa nakoresha n'amayinite yiwe ndabati yarondere turamuriha turayamugurira amayinite turamutelefona araza maze gushika turamurihira taxi wana araza je mbere narinzi yuko akina mutoya cyane wana sangana kweri n'umukobwa ashoye no kuba ageze mu bigira ashoye no kuba kugwiwe ndavuga ati okay aha ni bon arashika nyene turavugana mbere twavuganye byinshi twabati tugomba gukora indirimbo imeze nuko hari ikindi kintu kiguhagije umva ko twoshoye kuvugana avuga ati je nta kibazo cyo shaka gukora cyo cyo ngica kiramotiva cha dukora irya ndirimbo tumaze kuyikora ndavuga ati that's right iki rero nico gikorwa kimeze neza tugiye Brian avuga ati nta kubwitebya tugikorere video na hatari yarishikiriwe kadusimbige yarishikiriwe dukore video dukora video cyo bivuga ko tuyisohora till that ni indirimbo novuga yuko igeze ku 30 birenga vy'amaviews kuri YouTube channel ya MB Data Boy wavyakiriye gute muzi indirimbo ubona bayakiriye gute bo indirimbo barayakiriye neza kuko ntivyahoraho kuri je ku indirimbo kwiruka guca kuko indirimbo kugira ngo indirimbo zanje kumaze kuzibona kugira ngo zinjire mu bantu bitwara umwanya irafise no kumara n'intuze ko turi davye kuri timbira ko yarashoye kungene irutse mu ndwi imwe n'imisi ikaba igeze muri ntuze ikaba igeze mu 30 nikindi kintu mbwa kuri timbira ko arigeze gukwama yaragira kwa mugabo twe twavuga ati aha ni afazali yageje umenga 15 muri 3 semaines akwezi kugomba gukwire 15 mugabo igabigeze muri 30 urumva novuga ko bayakiriye neza no kuvuga ni ibintu byinjira mu bantu buhoro je novuga yuko indirimbo yakiriwe neza kandi imihingo yose ama challenge ndaronka kwa umva ngenda nkumva ivuzwa kwa byo nibindi navyo bicuye kugaragaza ko indirimbo yakundwa cyangwa kumva feedback ndaguisoda kanyo kantu karankoze ko ibintu nk'ivyo mba numva mengo iyi ndirimbo Kalimba wakoranye na Bebe Shoe mba numva mengo ni indirimbo navuga ko atantambamye nyinshi zagiyemo kubera yuko ni indirimbo mwanyerutse kuyikora cyane bo harabayemwe intambamye nyinshi kandi ni indirimbo yatuzimbye cyane ni indirimbo ntuze budget ya video ye baratwaye nka 3 million ya nibisuma nshaka kuvuga amafaranga twakora ko video mugabo yatwaye nka 3 million gushira ko nandi mafaranga tugera turavuga rya ibitoro kandi atwo twayishutinze mu bigoye atama essence atakwa ugasangana nyene bigenda biratugora ibibanza ugasangana bigenda biratuzimba mugabo byabaye ngombwa ko tuvuga ati no gukora tu kuko ihangiro wagiye hawuremera gutubika umukanda kugira ngo ukore ikintu kimeze neza ya ni indirimbo Kalimba imaze indwi zibiri zirengaho gato ya MB Data ayisohoye ariko numva mengo nubaze MB Data iyi ndirimbo kuva wakayisohora urabona yuko hari revolution iriko iragukorera ko wayikoranye na Bebe Shoe uvuga yuko ataramenyekana cyane gose ngaha mu Burundi ya ikintu kuba umuntu kuba ataramenyekana ntibisigura yuko ibintu byose abikora ntibishoye kumenyekana indirimbo yaramenyekanye kandi je nizero ko na Bebe Shoe hageze muri aka kanya harabatangwa kumutahura harabanda nabatahura indirimbo uko imeze vraiment je ndashima indirimbo yakiriwe neza ya nguyu ni MB Data noneho anovuga yuko ari umusora kuri kona cyane gose mwitonde 30 n'indwi z'abasubscribe kandi twibukanye natanguye kuri 0 aho rero ni handi bakubwira ati umuntu ariko arakwagiriza ngo niwe wishe umuntu wagize iki ugaca usanga ntabonetse ikintu kiza kugamburukira ikakwereka ati burya byabaye mwene ukuntu byagenze ukago ukuri kose guhagaza nize ko YouTube channel yaje kugaragaza ukuri guhagaze hagati yanje ni yaho zari management yanje ngibi ibintu byaravutswe cyane
ariko hari benshi batamenye neza iherezo ryavyo. Mbida ati ndazi kurikirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Hariho abumvise ijya nkuru ariko batumvise neza basi iherezo ryijya nkuru neza basi. Ntitubigaruke ko cyane kuko sitwe twabyatuzanye uyu munsi, ariko basi utubwire aka kanya aho bigeze, nimba byarangiye gute, nimba refresh kugira ngo umukunzi wawe ariko gukurikira aka kanya amenye noneho uwo akunda ati aka kanya bijya bintu bihagaze. Bo muri aka kanya uratswe yari yanyitwariye ariko byararangiye. Byararangiye hari byo bamubwiye ategerezwa kunsubiza. Ego atwavuga yuko Mbida ati ibintu noneho ari fresh, noneho nta kibazo gihari, bimeze fresh ya. Mbega niyo Mbida ati aka kanya novuga yuko yuba ariko arakorana nande kuva avuye hariya ku bantu batabizi. Usanzwe bizwi ko nkorana na Brian Smith. Brian Smith. Niwe manager cyane. My manager. Nguye ni Mbida ati Kalimba hamwe n'izindi titre zigiye zitandukanye kugira ngo uyumvire gutora titre y'indirimbo. Umaza kuyumvira titre mu compose indirimbo cyo sinzi creation zanyu. Bo manza kurondera kwanza titre. Manza kurondera titre hanyuma ibisigara byo biraza mu nyuma. Timbirako Kalimba nibarishiramo n'izindi nyizigeze yilekelemo kajya kantu mzi kajya creation Mbida tajena mubwe ni creator amaze faut faire attention yilekelemo babwiye noneho ku bantu batatsaho yiga titre. Bo yilekelemo isigura nukurekera impeta mu rutoki ubwo bari biyumvira ngo nukurekera ibindi mu bindi mva je ntabyo sibyo navuze nigeze, ariko je kintu nashatse kuvuga navuze ati nukurekera impeta mu rutoki kuba hari abantu ko ijya mpeta risigura ko narimvye impeta narimvye urukundo nyago, kuvuga urukundo nyakuri ururekera mu kibanza cago kuko hari umuntu usho guhereza umutima ugasanga muri mutima umuhaye ikibanza ciwe n'ikibanza ni nka maison de passage. Urumva muri akanya bimeze mwene uko washatse arakuvamwa akigira gatura ikindi kamujamwa urumva ati nivyakunda wabona biberewe yerekeramwo gusiyo mpeta nyene yicarire muri ico gitoki yirekelewo. Ani umuririmvyi wari wese ndiwaza kugira ngo akore ikintu abagifitiye intumbero yaco. Ijya ndirimbo none wari ifitiye intumbero ya Mbi. Ijya ndirimbo nande ifitiye intumbero nanda ifitiye yaramaze kuboneka. Ya indirimbo benshi mu mariage barayikoresha, bakwambikana impeta barayikoresha, umuntu ugiye kudraga urayikoresha. Hari n'umuntu yigeze kuhamagara mpereza 50,000 ambarira ati jewe ndayaguhaye iyi ndirimbo yatumye ndonka baby. Ndavuga ati wow yagukunze kuba ari indirimbo ataho yakunze nyene wari kumunzanira ko yakunze je ngo yari yarambenze kenshi ubwo namushiye iyo ndirimbo kweri ngo ndamuhana impeta ntiyayanse. Ndavuga that's right. Bumva yuko Mbida ari umuntu yandika indirimbo noneho bivanye n'ibintu biba biri kubiraba cyangwa se biba ku bantu ngizi rero indirimbo za Mbida ni nyinshi cyane nitwo zivuga ngo tuzimare, ariko mba numva mengo nubwira Mbida courage mzi. Merci sana bro. Kuba ni Mbida afite ingufu zidasanzwe novuga ko mu minsi aheruka imuyinga kitagiye mbega bakwakiriye gute n'ubwa mbere tubikubajije ndibaza ngo bitwishyura. Banyakiriye neza cyane abanyamuyinga n'ubu ndacabashimira ku buryo bavuga ati ntitukubona no ari imbere gusa mu ma VIP kwa vraiment hari hakubiswe haruzura ngo imbere mu ma VIP twubwira ingima ntitukubona. Sasa reje nimbeze ko ari umuntu wa mbere ndubaho umufana sana. Byabaye ngombwa ko banyimura banjana hejuru kunzu ku bafre ndahagarara kugira ngo bose bambone. Sabari muri VIP bose bavangaye n'abandi umunezero bayo umunezero vraiment byari biryoshye cyane. Sinanipfuza ko byo nahera mugabo byabaye ngombwa nyene ko ntaha. Niyo Mbida noneho anavuga yuko ari umuntu afise akundwa sana amaze akundwa sana bivanye n'imyandikire. Bagiye Mbida tawe uri kwandika indirimbo wisungiye. Ntago nandika. Niwandika mu mutwe yene directive mfa gusa kuba mbonye beat mu bwonko bukambira ati je ndayikeneye iyo ndaguha amajambo nta kindi. Numva mengo no yitwa iyi kari impano kuva kuri Sinigera nta ndirimbo nimwe ndigera nandika kugera uno munsi kuri Kalimba indirimbo zose na improvisation improvise. Uramwumva ariko niho Mbida afise imana idasanzwe maze je nuko yene ntari umurinde nawe ndibwo naho no bandi umurinde sinobishobora muteguro wa danje mzi, ariko ari numva mengo nubwiye Mbida kubera iki indirimbo ziwahitse baziteguye ari indirimbo nyene ziba ziri ku murongo ufise gengi ngana gute mzi. Bo nanje birantangaza gucyo gusa gengi dufise ni gengi y'abantu batanu mugabo ikinyamukuru ni mitwe ibiri ikora ikintu kimwe kandi ciza. Ni je na Brian dukora ikintu kimwe kandi ciza usibye abo bandi bari batuba dufise muri team bugabo turategura uko biri kose. Atugarutse ku ndirimbo yiwe Kalimba noneho no kubaza ati mbega nutedo challenge uriko urahura natwo kuva usohoye n'indirimbo utigeze uhura natwo urasohoye izindi ndirimbo. Bo challenge ndiko ndahura nayo nuko ndiko ndagera ku rwego rwo kubona kumenga
indirimbo mba nifuza gusohora kuzisohorera ngaha biriko biratangura kugira ni mbida tunoneho indirimbo Kalimba irimo creation zidasanzwe iga ndirimbo mwayikoraniye muri abantu bangaye irimo du creation urebye neza video nziza cyane kandi ndibaza Brian muramuzi mbida tunawe nyene mwamwumvise n'aba creator bose ni ndirimbo navuga yuko idasanzwe iga ndirimbo ari mwayikoraniye muri abantu bangaye ni babiri nyene na Brian cyane irimo du creation twishi cyane video ni babiri nyene na Brian kujya nyene ya Brian ndamwemera ni creator na uko ari nyene ya tumandanye noneho n'igitero cya kabiri cya Kalimba kugira ngo tubandanye du feeling fresh. Mama nakigoranye ifaranga ryatumye nja kuraho ntakubonama universe ya mbere tugiye kuya kabiri naho ndazi ko abantu bavuga nk'abacometswe mama warakoze kwihangana nawe ndazi ko wahuye na byinshi warakoze kudahemuka esi nihenze uwo nkunda yasokoje neza musi singyama nuyo nyene nanje sinihenze uwo nkunda yasobetse neza nari no way uramwumva ariko ni Mbidata kidogo ariko manza ngaruke kuri kano kazina kiwiwe Mbidata ni MB kandi ni data ayo mamega nawe ngo bimeze gutere ni Moise Butoyi hama data donne ya ma connection donne connect ya namandi connect MB jeneze ngo najya mu MB ajye mu gakombe ni Moise Butoyi data rero yiziga zindi connection wisire ngo connection rero ngo bivuye bo jeneze ko inforo umuntu ikintu cyose umuntu yita icashowe kandi yita ica agomba gushikako jene kubwo ico ngomba gushikako no kudahagarika vibe y'umuziki Burundi twame muri vibe toujours ya bihaga ni zihe ndirimbo wewe utovuririmba cyangwa se ni ihe myandikire wewe utokwandika uririmbe nyene ngi indirimbo vuga ati aya majambo je sinashe mu indirimbo ziteye isoni mva nanje nibitonyorera kubivuga kuko nsanzwe ndi n'umukobwa wanje n'umufana wanje nkaza numva roturutse ikintu naririmbye cy'ikintu usanga ari hatari umva usanga ari ibintu nyene biteye isoni mu bisanzwe hari ukungene ngene umuntu ategeza kuririmba bihagiye Mbidata yoshobora kurapa mbega ego ubutiye twagiye bo kandi ari umuraperi kubera ijwi ritoya mva ntivyari kunshobokera jembe numva mengo nakajwe kawe Mbidata mengo waragiye ubwo warize mwisengero buri bo nubu ndacarimba mwishengero afisa kajwe maze bwa mwe murakumva canke muri ko murakirengagiza bo nubu ndacarimba mwisengero gusa nta kintu na kimwe kigeze niko navutse ahubwo ubu woshima kuba ndiko ndavuga uko kare turi kumwe nawe mu nzu bari guca bavuga ko wavushije seriously bavuga ko uramwumva ariko niyo mbere abandi bajya magi ibiki sizo cyangwa akaje ngo bagakore Mbidata ngo nikimana yamwireka nta n'umusi ndagira ibyo bintu niko bagiye na karapo noneho kayo Mbidata oya rap sinshobora ku improvisa rap oya yo uchikomoka ni penala tre ya bebe ngwino sa yo wahejeje nuko nyene ani Mbidata noneho Kalimba ubona abantu bari kuraye kiyaguta kiretse abafana mu micungararo none bo mu micungararo ndashimbugira kirakigwa ni vyiza kumva indirimbo yivuzwa hari cumenya ko ikiko kirakigwa ego tumwitege ko noneho Mbidata ibindi be Mbidata kidogo hari abantu benshi mu barimvye bo ngamu Burundi bari kwasora ama extended playlist ama EP menshi cyane bega kwe Mbidata no muntu menga tajanwa nibigezo canke ngo arebere ku bandi we akora ukwiwiwe ni benshi ugira asoye no musi uyundi mu kwezi EP Mbidata nawe ngo tuvuge gute rega igituma umuntu aba umuntu nuko yimenya ubwiye ukwari kandi igituma nkora gutyo ni kubera ko niyizi conde abo bandi bakora ivyo babona kubera ko bazi ico bari nico gituma nashoye kujana nibihe mugabo hakono jana nibihe njana n'umwanya bugiye kiratandukanye n'umwanya utsirongiyo difference je kumwe gusita yumva neza ntayumva neza igihe umwanya kumwe byose nico kintu umwanya par exemple mu mwanya ngo mbangende igihe nicagera nzogenda la difference ngiyi noneho ni Kalimba bebe shoe bikatse mbega wavuze byarakoroye kugira ngo umuronke cyane bo byaroroshe ariko ntivyoroshe cyane ariko byaroroshe ko biri kose ni indirimbo noneho Kalimba navuga yuko iriko irarebwa cyane kandi imaze igihe gito cyane 2 weeks dukitege ko ikindi gikorwa yari none bo ikindi gikorwa kirahari kirateguwe tumanze kwanza du feeling Kalimba ni izi creation za Mbidata ugiye murazumva izi titres za Mbidata mwebwe canke yilekelemo Kalimba abantu uzumva ndagukunda ndagukumbuye
mbida tazi creation bwa nande hano bya bagakweka kandi bakiriye ko urakiriye utuntu twiwawe mbida tuno kandi abayifunze sana amaze no kwifunga kwitahura kumenya gukora ikintu kigutahuza wenye nukuri ya akajambo kanyuma noneho cyangwa se akajambo bondi nze vuga akajambo kanyuma umenga uhavunyica sinzoga ntuzosure kuntumira ku radio yawe muri make nubwo ko akajambo hagasunika rugi unovuga ko ndabakunda cyane ndabubaha hama dushishikari gushikira umuziki w'u Burundi tugira urukundo no muri twebwe nawe ngiki kintu ariko yombida tatuvanga atavuze yombida tukuye uvuye bujya muhira niki kintu we utabura mi patron yiwawe kubera yombida tamanzi nakubwira amaze no muntu ahari hose yamaberewe ari utuntu tutabura mu mfuko kwa yombida utirengo nutuwe bo utuntu tutabura umugore wanje atareka gushira mu bo barantegura muri make sinoreka kubivuga burya ari abantu uzamba ngo umugore uramuvuga cyane umenga nibindi umunsi yaguhebye ntacu ni vyiza ko umuntu aguheba akagenda mugabo cizo wamukoreye hako azoguheba ari kibi wamukoreye cyavuga ari kinatibagira kunshiramwo hariyo ingodo kindi gikurikira kontakte y'imodoka sindayibagire kindi gikurikira telefone yanje kuraba ko nta irimo umuriro kugira ngo nyene umva ari twari ku muriro cyane kuko turavugana cyane kenshi nko kumengana bashari ishusho nyene n'ubu turabashari ishusho babagore mbwa babana ikindi kintu kitabura umufuko ni buri biri nk'uduhera two mayinite basi ya canke ayigitoro canke ya biravana ya hajya ngo family mumeze gutega mze turameze neza cyane ya turameze neza cyane kabebe ni free karaho twese turaho bebye warozi ko yombida tavise umugore n'umwana cyane n'ubwa mbere byumvise bari babizi bari basanze babizi ariko noneho tuze dusubire uyundi musa kandi kanye yombida wakoze cyane kandi muze yombida n'umwana yicisha bugufi maze yicisha bugufi kweri oya jencha bugufi sinicisha bugufi iri hano la difference hariyo difference kora kwicisha hariyo ntumva ko harimo ikindi kwica wewe uravuze wewe wicisha uca bugufi ako yombida tembida tafise iyihe level mu mashuri n'umuntu asha utuntu twose ehana batwumva sana oya imvugo ziratandukanye sivyo imvugo ziratandukanye hari turabyitiranya kwicisha no guca sico kimwe guca nivyo byiza kwicisha navyo si byiza ego no guca bugufi none uvuze ngo kwicisha bugufi hariho gufata ukadendekeraniza bugufi kamwica urumva canke ukica abantu kubera ko wigize kuri bugufi mugabo ukica abantu jero sindi ngyarya ndaca bugufi neza hako no genda kwicisha bugufi kugira ngo njye umuntu namuhuha nca bugufi direct ya tutaka kukubajije ariko ucuraga kwepa kidogo ariko dusubiye kandi ukiyishure utrufise izere donc amashuri yo aho wagireje kwiga none bo baba bakine kwimenya mu bafana seconde university nayo narayihejeje ni yisi nyene ndiko ninambara gupfa nzofise urupapuro rw'umutsindo rwa university byo byarakwiye asante sana alright tito twari kumwe na MB data uramwumva ariko nawe reka tuze dusubire uyundi munsi akandi kanya nari kumwe na Trizo kuri kamera alright tizo ciao ciao